gafundikiye yakubwiye n'agaseke gafundikiye ntidushaka gukoresha umunwa ma kubera twakoresha umunwa usanga ariko baratubona nabi cyabahungu n'ababeshi ni nk'aba bandi nyene twerekana ibintu bitandukanye suwa ko abarundi badakundana barakundana ariko bo barafise ingene bakorana muri business donc nimba ari buzz canke kuba wo kwinjirira umustar ukamuvuga fo mu ndirimbo bakabikora bo bari muri business ugasanga bariko baratwenga bariko barasangira so barazi uburyo rero bafata beef bakayigira business urumva ico nico novuga nabonye bo wabaturushije. Yes kandi ndaramutse ndabipfuriza ibihe byiza aho muri hose ndaramutse ndabipfuriza gutera imbere mu kanzi kanyu ka misi yose nkuko mubibona turi kumwe n'ivyamamare murabona ku ruhande rwa hariho Sanbi Aduse Tizo Wezo nuko yene turi kumwe n'abaririnzi babiri benshi muramaze gukora ibikorwa byabo maze gukora amahiti menshi ibikorwa byiza hama tugira tubayagishe twumve batubwire byinshi twarabonye bari mu ndege ku rugendo rwabo muraza kumva byinshi kwa bataragira subscribe manzo ugire subscribe kwanze tubaramutse kwanza biti komera man ni sawa ndakomeye man Tizo mambo yo fresh nze uko sawa niko fresh kabisa ama fresh turabona abarinzi bacu kweri mwi minsi bameze neza kabisa fresh ni nyinshi bro kawaida tu umutima mwiza gusa nyene utuma okay mwagegeje kumva amazina yawe benshi murabazi dure nga kwa Sanbi kwanza wewe ko turosa karyo tukumaze tukuyage ku ndirimbo yawe ihera gusohoka yanga hafi indirimbo twovuga imeze neza ifite amasanamu meza cyane eske we kuva isohoka ubona imaze guhindura iki kwizina ryiwa mbo iyo utanguye uri mushasha ariko ubu ijya go down harashobora uramaze igihe je ndakuzi nico gituma ubwira ati hari ahantu imaze kungeza kandi nabo barabibona kiye nko kuri YouTube urabyirabira wenyene kwanza uranabyumva no muibarabara street hose ubyumva ndabesha oya ni cyayi kimaze guhindura kuri career yawe ya music bo hariho ikintu kinini sinovuga ngo ndakibwire bose igikuru nuko ubumenya yuko hari ahantu uri kuragera so hari ahantu ndiko ndagera kandi ndabona yuko bizoza buke ni fresh okay hari imiryango mishasha yawe yakugururiye ijya koraba myinshi cyane man myinshi cyane gose gusa bimwe nuko ntabivuga ubu nyene nuko bakeneye kubyitegurira kabisa bakitegura yuko ibikorwa zobibona reka twege kuvugisha umunwa dukoresha ibikorwa okay hama tuje kuri ruhande rwa Tizo nawe duruka kubona indirimbo yawe ubuvuba eske nawe twitege ikindi gikorwa cyawe ryari kubijanye n'igikorwa mwarabonye ko twagiye mwarabikwikiranye ivyari bitujanye ko ari ukora ibikorwa so nta muntu yovugisha umunwa ariko ibikorwa bimeze fresh birahari bavyitege okay ahubwo tutarandiriye twarashiye kubona Sanbi ari kumwe n'Tizo bari mu ndege berekeje ikigali turashiye kubona uri kumwe na Amaji the Black eske Sanbi twitege iki kuri Amaji the Black kwari kuja gutembera kugira ngo turabe izindi nziro kuntu abandi bantu bakora mbo turashobora no kuba twarakoranye n'abandi bantu ariko ntitwemereye kubivuga ubunyene ariko twizere yuko ibikorwa biri nyuma ntidushaka ngo tuvugishe umuntu dushaka ko tuzokwerekana ibikorwa ni naco gituma imbere yaho tujayo twatangajije ngo tubabwire ngo tugiye aha tugiye gukora ibi nibi ni kubera ko dushaka ko twerekane twereka karorera abandi ibintu bya kiki tuze tubyihorera ndabeshe urumva ibikorwa bije imbere dukoresha ibikorwa bije imbere ibintu by'umuntu twereka abarundi yuko turi serie mu byo turiko turakora urumva so dutegemeye akazi keza tu none apare ya Amaji the Black twabonye mwifotozanya muri kumwe eske nta wundi muririmvyi mwamwara yaze je mugapanga project yo gukorana nawe mbo nkuko nabivuze ubwa mbere sishobora kuvuga ngo ninde ni kana kuwo wabonye nujya nyene arashobora kuba rujya cyangwa ugasanga n'undi muntu reka dutegereze ibikorwa n'ibyashika baze babibone gusa ndizeye yuko muzoshima ntaso wallahi tu oya gusura sho kubya abafanzi bakavuga ati je ya mu Rwanda nagiye gukora ibi nakoranye n'uyu project zizosohoka ryari bazitege ryari basizo project wagiye gukora mu Rwanda bo ntibishoboka yuko nshobora kuvuga ati nakoranye na kana ngo ofise akazi kameze uko nuko nikakwa kundi nakubwiye ati bategereze akazi tureke kuvugisha umuntu urumva so bategereze badukurikirane kuri social media go down bakomeze bayumvirize ba sharing wallahi nta bubeshi tutegereze imisi mike gusa
bombe turayikorora BJ sivo wagwan. Okay, hama Tizo nawe usanzwe uri umuririmbyi mwari kumwe na Sunby muja mu Rwanda, iske nawe ni yahe project wagiye kura mu Rwanda? So projet zirahari nkuko nabikubwiye nyene, ntitwagiye tugiye gutembera. Yes, twagiye tugiye kuraba ibindi bintu bitandukanye n'ivyo dusanzwe tubona hano kugira ngo turaye ko hari ikindi kintu dushobora kuba twokungura, ariko mu vyari bitujanye hanini kwari gukora indirimbo n'aba producteur batandukanye bo mu Rwanda, kandi twarazikoze. Wavyumvise ko harimo n'ama collab, so ni haragera ko umuntu ashobora kubitangaza kuko igihe novuga ntikiragera nyene. Kurumva nk'ubu tugiye kwinjira mu bintu vyo gufata amasanamu y'iki, so ushobora gusanga n'umuntu atara planning ngo azotangura gusohora indirimbi, ko ari umuntu ataramenya ati nzotangura gusohora indirimbi, ntushobora kucuvuga ngo twakoze indirimbi nizi nuko kumva biragoye, ariko ibikorwa birahari kandi bimeze neza cyane. None iyo collab azoba ari imwe muhuriyemo mwese cyangwa umwe abaseguriye gafundikiye yakubwiye n'agaseke gafundikiye, ntidushaka gukoresha umuntu w'ama ko twakoresha umuntu usanga ariko baratubona nabi, cyabahungu n'ababeshi ni nk'ababandi nyene twerekana ibintu bitandukanye. En fait urumva twarashiye kwera amafoto y'iwanyu mugiye mugarutse muri mu Rwanda ibintu mwarimwo, twibaze yuko atarubeshi buhari vraiment, tubibaze kubona amafoto urumva nukuri mani nta bubeshi burimo, kandi urabona muri kontine canke corona turimo right now, na hantu bisaba yuko ugenda mu kindi gihugu bakagushira muri kontine ukagaruka kandi ukaja muri kontine ibintu nk'ibyo. Mani izo ngendo zose ntiwozikora uri kuragenda gutembera canke kuja gufyina tamani, bisaba yuko ufise akazi uri kurakora, so nizere yuko nta bubeshi burimo. Niba bibaza yuko ari ubeshi barindire imisi mike gusa bazobibona. Okay, nkaho ushobora ko wagiye mu Rwanda ukayaga n'abarinzi batandukanye bo mu Rwanda, eske wewe wumvise bavuga iki ku muziki w'u Burundi? Ngo muziki w'u Burundi mani barawushigikira cyane gose nkuko tubashigikira, kuko twese dukeneye gushigikirana twese. Barawuvuga neza kabisa, kuko hari indirimbo zimwe ntashoboye kuvuga ngaha bagiye bavuga, nkumva abastari bakanaka bakabavuga, ikantangaza nanje ugasanga nk'umuntu ataragira kuru, ugasanga baravuze ngo kanaka ngo turamuzi tuzi indirimbo yiwe, bibonekana yuko ari ahantu turiko turagera. So igikuru no gukora tu dukakomeza dutera imbere man. Okay, hama Tizo nawe tugushoboye kuyagisha, eske wewe uravye abarinzi bo mu Rwanda ko bakora n'abarinzi bo ngayi wacu wabonye itandukaniro riri he? Itandukaniro rya mbere novuga ntabeshe ntaciye ku ruhande nuko abarinzi bo mu Rwanda novuga bo muri bo hagati barafise ingene bafise akantu k'urukundo muri bo, suba ko abarundi badakundana barakundana, ariko bo barafise ingene bakorana muri business. Donc nimba ari buzz canke kuba wo kwinjirira umustar ukamuvuga fo mu ndirimbo bakabikora bo bari muri business. Ugiye kuraba twenga ingene babikora, umuntu arandika indirimbo ya beef ugasanga birimo beef imwe y'inguvu muhuriye n'umuntu mwibarabara ukamenga mu Rwanda. So rero bo babikora business, ko hari nk'abarimvi twagiye tuzi ko ari ma beef badoshobora no kuvugana, ariko tugiye dufitaniye amarandevous nabo, tugiye guhura nabo ugasanga bari kumwe, abantu tuzi yuko social media abantu bose bazi yuko bari ma beef, ariko tugasanga bariko baratwenga bariko barasangira. So barazi uburyo rero bafata beef bakayigira business. Urumva ico nico novuga nabonye bo wabaturushije. Gisigaye abarimvyi b'abarundi barabemera, kandi n'umuziki wo mu Burundi vraiment barawukurikirana, bareka kwitaho cyane ngo wawuhe power play, ariko abarimvyi barabakurikirana. Okay. Yeah. Okay, none wewe uravye nawe wagiye mu Rwanda kora muziki wo mu Rwanda, abarimvyi bo mu Rwanda tubarushiki twebwe? Ico tubarusha ikintu cya mbere novuga tubarusha nta kintu cyatari novuga tubarusha, kuko barabizi kuririmba kandi barashira imitahe mu ndirimbo zabo. Uretse ko gusa ibihugu kuba tudakorera ahantu hamwe biragoye kugira ngo uvuge ngo abango tubarushiki. So amatala mu Burundi turabizi yuko ahari, uretse ko gusa twebwe ikintu tubuze ni novuga uburyo bwo kwinvestisa nyene mu muziki kugira ngo dushobore kuca dutobora hanze y'igihugu. Sino nta muntu atabizi yuko amatala ngaha mu Burundi ahari, abarinzi b'abarundi bazi kuririmba cyane gose. Zirakenewe cyane urumva, so dukeneye kuva hano ni nko kuva muhiri wawe ukaja gutemberera abandi bantu kugira urabe ukuntu bakora canke urabe ukuntu babayeho. Nimba abantu babayeho neza, dufata ari nk'umuntu wemerera w'umubanyi wiwawe ukagenda ukamutembera ukaraba ati ujya muntu kubera ko yamaze gutera imbere canke ari mu boss ibintu nk'ibyo, reka ndamutemberere mubaze byagenze gute kugira ugere ngaho. Hagasiri fulani bashobora kuba bo twibira, natwe turabe yuko twigira iki komeza
twidugira. Okay, none Sunbi we nicaye wigiye ku banyarwanda rero mu gihe cyose wamaze mu Rwanda. Nibyo nyene nayimejeje kuvuga no kwiga gukora ukuntu bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Izo project mwagiye kura mu Rwanda tuziteguye umwaka. Of course no mwaka none twozikora no munsi tukarindira amezi 6 tukazosora mu mwaka. Hari abantu tuzi bakoze amakora bakamara imyaka 2 yabitse. Abo nabo nyene natwe nitwe. So rero dukora gutandukanye. Reka twe twizere yuko mu minsi zizosohoka. Okay. Hamaye tubashimire mu kanya mwashiye kuduha twayaze vyinshi bagize urugendo gushika mu Rwanda. Mwagerageje kumva ibintu bagiye gukora mu Rwanda na makorabo barungutse ubumenyi tugiye kubona ubumenyi bagiye gukoresha mu ndimbo zabo zishasha zigiye gusohoka. Akayi kajambo kanyuma ubwira Sunbi ku bakunzi bawe bariko baragukurikira. Mbo icyo no babwira nuko bakeneye kudukurikirana tu ku social media mbo go down iracakora neza cyane gose ndabashimira aho bava bakagera bakomeze badushigikire tu ntibabone yuko twavuye ngaha tukaje hajya mu buryo bw'ubundi bwo kunezerwa gusa tuba turi mu kazi turacakora turacakomeza twidogira gusa. Okay, nawe Tizo nakaye kajambo kanyuma ubwira abafanzi bawe ko gukurikirana bumvise ku rugendo wagiye urakora mu Rwanda kumenye wahamenye kwitandukanira wamenye ryo ngaho mu Burundi no mu Rwanda. Ico nobwira abafan banje nuko bobandanya nyene kunkurikirana nkuko bimeze ibikorwa birahari twarakoze kandi novuga ko ngo akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze nimba babona umuntu yarashoboye gusohoka igihugu nuko hari ikindi kintu gishasha yize. So nimba umuntu yarakoranye n'abaproducteur mu Burundi akongera agakorana n'abahariya, so nukuvuga ngo hari ikindi kintu gitandukanye ku bintu twari dusanzwe dukora. Ico no babwira rero niba bandanye badukwirikirana bakomeze kwihangana igihe giheze cyo gisigaye turiko turakora very soon turabaha ibintu bimeze neza cyane hanyuma abo nyene bazigirira comment hama ikindi naco nuko tubakunda cyane gose. Okay, murashobora kumva ibintu byinshi ba Sunbi abatizo bagerageje kuza barashikiriza urashobora kuja hasi ukagira commentaire ku biganiro byacu ukagira partage na like hama ukacugira na subscribe cyonde subscribe mudukurikirane mu bakurikirane cyane gose tugume dushigikirane. Okay, bye bye.